Ni DUTV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari rya mbere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Uno musi rero tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu 6 bituma umuntu adashika ku ntego ya nyayo y'icemezo ciwe mu buzima. Unkurikirane ku cya 6 kuko coco kiri ngombwa cyane kandi naco nyamukuru. Abantu benshi bakunze gufata ibyemezo by'abo bashaka gushika mu buzima ariko bagiye kubikurikiza bikanka bikabananira. Benshi ntibasa uburyo bobigenza ahubwo baca babona ko bari bihaye inshingano batoshobora. Ariko buriya siko byakakwiye kumera kuko naho umuntu atoshika bivanye n'umurava wiwe. Reka rero tuje muri ibyo bintu 6 byo tumushika ku ntumbero yawe. Icyambere raba abantu mujyana. Burya bivugwa ko umuntu mukunda kuba muri kumwe usanga nawe agomba kumera nkawe ibice 90%. Umupsikologe we avuga ati mbwira mugenzi wawe nje ndakubwira uri we wanyawe. Rero nk'impanuro noguha ukwiye kuraba indoto zawe uko zimeze hamwe gatangura kujana n'abazishitsemwo gutyo akaba aribo bagufasha kugera ku ntumbero yawe. Icya kabiri ni wiraba uburyo umezemo. Buriya ingeso zacu zitwereka neza abo turi bo banyabo. Asanga ufise imyitwarire mibi no kugira inama yo guhindura kuko buriya niyo wowe ufise ibya mirenga ariko ufise imyitwarire mibi nta cyubahiro biguhesha uretse ko abantu bakubona bagusuzugura. Icya 3 no kubwira ko wowe ufise umurava mwinshi. Naco nyene kiri mu bikenerwa kugira umuntu ashike ku byakeneye. Kandi birasabwa ko ukora cyane ugakorana ingufu kuko biba byiza iyo uri kurajya ibyo waruhiye. Icya 4 no kudacika intege. Iki kigomba gusa n'icya 3 gusa biratandukanye cyane. Nimvuga kudacika intege niumve ko ari kudapfa kuva ku ndoto zawe canke kuva mu ntumbero yawe. Abantu benshi iyo bacitse intege baca bumva ko ivyo barimwo bitazopfa bikunze gutyo bikaba impamvu yo kubivamo. Ariko kandi nkwibutse ko mu gihe ushaka gushika ku ntumbero yawe nyene biri ngombwa kuzohura n'ibibazo, rero biba vyiza iyo udacitse intege. Icya 5 menya uburyo utwaramwo ibintu vyawe. Burya abantu benshi ntituzi gutwara ibintu byacu ari nayo mpamvu akenshi usanga twihuse canke twatinze. Mu by'ukuri hari igihe ibintu tujamwo bidusaba kubanza kwitonda tukiga neza ikibuga. Mu gihe rero uciye ushaka kubyihutisha niko utera ubikora nabi gutyo ntibikuzanira umusaruro washaka. Reka tuje ku cyanyuma. Icyanyuma cyo bidusaba kugikora misi yose kuko nico cyangombwa kurusha ibindi byose kandi ni nacyo rufunguzo rwavyo. Icyanyuma dufise gukora ni ugusenga cyane. Burya abantu benshi dukunze kwiruka mu bintu byinshi ariko ntidukunze kumenya yuko byose tubishobozwa n'iyo mu ijuru. Twaramaze kwibagirwa gusenga ariko nico kintu tuba tukwiye guha agaciro kuko Imana ibiduteza amatwi nk'abana bayo. Ndakwiseza 100% ko niwasenga uzoba ufise isinzi ku kintu cyose uzoba wipfuza. Nuko nkaba ndangije ashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kunkurikirana. Mwari kumwe na Dave uwikunze. Nimba nawe ufise ico ushikiriza canke ukongera ko kuri ibi mvuze andika ngaho muri commentaire. Murakoze cyane.